amateka ya Ingo canke amateka ya Wallace ni maremare bivanye n'ivyo twumva ku bantu nitwobiheza ariko ndifuza kumenya mbega ko hari abantu bamwe bakunze guma ngo Wallace umuhungu wa general mu muziki umuhungu wa Lieutenant General Adolphe Mani mwakire bamwe twarababaye benshi abarundi twarabuze intwari ariko reka tuyage gato imigenderanire ya Lieutenant General Adolphe hamwe na Wallace bari bahuriye kuki Wallace yahuye na Mutama ryari kubera ikibavuye bamuhamagara ngo umuhungu wa general byari bimeze gute byagenze gute dutera inkuru gato Mutama kwanza hirukira amahoro hari hose mbo tuca tubaho hajya nk'abana biwe nyene habaye ikibazo yica akavuga Mutama rondera abaririmbyi turyoherwe uriye giruku zana ivyuma ejo umunsi mukuru kanaka urumva cyane turuva rero ibintu byose vyaye bijanye na musique ndabifisemo uruhara rwiza cyane buzoragoma ngo umuhungu wa Mutama bo twari nk'abana mu rugo mu bisanzwe niki kintu woba wibuka ku muziki w'u Burundi kuri nyakwigendera Lieutenant General Adolphe nuko yakunda abaririmbyi n'abajwere akantu kamwe woba wibuka ko bakabaye gakunda umuziki ko baragake ikintu ca mbere je cangize cankoze ko ubwa mbere niho nari nkibona amahera menshi mu muziki yigeze kumpa imiliyoni 3 ngo genda uteguruzana ivyuma muri kiriya gihe hama hageze ko show itanguye iyo video ndayifise nzoira abantu aca tubwira ati kubera yishombo namwabiteguye neza aca zana amacupa abiri ya whisky ku muryango aca ati umuntu wese yinjira muze kajya kanuze kamashote muze muramusukira cyatubwira ati nza mbo urabona inyuma y'ijya concert y'Ingozi Chameleone yaraje yarasubiye mu Buganda asubiye mu Buganda rero mu nyuma aragaruka agarutse mbo ni sisi ntibikiri banga ntibikiri iki yaraje kugurira radio nga mu Burundi aje kugurira radio ivyo urumva niyo mubona yasabaye n'umukuru w'igihugu yaranabivuze na logo yarazerekanya yereka abantu abari hafi yiwe ya naje yaranyeretse muri radio n'ici radio aramwereka Fariyaza areka n'abandi bantu mbona ibintu biri official okay akipita na kangaria kana mwendo kungoje na kachungulia kakisakata rumba utalia kana sifa kibao kama Maria kashanifanya nidate wote natamani nikafuate wamesha plan nikaache wamebugira mana kangania ni kama maji ya moto kumutima wanje hari foto cyo kugaheba vyo ni ndoto aho ya changuta remix changuta remix aho nyine changuta aho je chaninjira mu remix ya zinagonga rekada igira ijya baza bandi suko batujya bagabo sinoikoza mutugyosha mutujya yo gari zinagongana sinibaza kubivuza ushatse kunyima no sorry sinobikora urukundo rw'ubuntu kwa mu marira wewe nyemera sinzogumendera gabizo wakuze umutanirwa TV umeze gute nitwigera turanirwa kiretse iyo twigirije rona twicara bito kuri Lac Pajo yitwa gute Lac Palace niyo turi ku kiyaga ca Tanganyika ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika ni Lac Palace niko hitwa n'ahantu heza ni kibazo kimeze fresh umutumire wanje uno munsi yitwa Wallace Wale umwe mu basanzwe bahagarariye band yitwa Ingo Live Band ndabibutse kandi ko Wallace Wale ni umwe maririmbyi beza dufise aba vocalists barimba ijwi ryo hasi ariko bakakoresha ijwi ryabo numwe kandi mu baririmbyi bafise band ikunzwe cyane kuruta izindi mu gihugu cy'u Burundi n'ivyamamare bitandukanye birabikoza harimo The Ben kuva mu gihugu cy'u Rwanda Jose Chameleone kuva mu gihugu cya Uganda n'abandi benshi twagiye turabona bakorana n'uyu musore mubona bicaye nga imbere za kamera televiziyo ni umutanirwa TV je ndi gifiki nini canke meya w'umuji ndakwibutse yuko atanwa ashaka gufata inzira ngo agende canke ngo yinjire canke asohoke adaciye wanje ariko ndakwibutse mu muzika gusa my G wagwan my G yo vipi ebana imbeho ni nyinshi cyane turi kiyaga cyatanganyika turi ku nkengera z'ikiyaga imbeho ni boku bombo class ariko ikiyaga cyacu kimeze neza Burundi bwacu uri bwiza ari abantu n'umse bamwe bifuza Burundi mbwasi nibaza ko bazova baronka aho bahera umeze fresh bro cemeze neza kumengura kanyino
we ntukanye cyenda kaye cyeba nyimye ico nifuka amgo je namba umupira w'imbeho ni bon kabisa wale televiziyo ni umutananirwa TV je ndi meya umuji ndi gifi ni mpamvu ndi ku kiyaga kandi bifurazi ko biba mu biyaga kandi gifi ni kigiye cavuye mu kiyaga kija ku nkenge gifi ni kigikine cyego kirota kazuba naho bitakunze nagomba kugira dushaka kuyaga bijanye n'umuziki w'u Burundi ariko nshaka kumya hanini kuri experience ya Wale na Ingo Live Band vs muri rusange hajya Walase n'umuntu ki Walase n'umurundi yakwije condition avuka ku Barundi ku Murundi n'umurundi kazi w'intereko yataye uruzoki muri quartier w'interekwa zone Gihosha abantu benshi barifuza kumenya behind donc Walase atandukanye na Walase wa w'interekwa Wale wa Ingo Live Band atandukanye na Walase yavukiye ku w'interekwa mu majambo make uwo baza ati Walase n'umuntu ki yihuse cyane dukuyemo ko yo bari imvukira w'interekwa Walase mu majambo make no muririmbyi no artiste chanteur compositeur abasanzwe nkora imiziki live full live iyo twokwita kibiriraho nkongera nkaba n'umwanditsi w'indirimbo Walase yatanguye muzika ryari ni kera cyane mu bisanzwe twiye natanga umuziki nkiciye ubwenge twakuriye mu makohale papa yarasa ni mwese muvuga ko mwakuriye mu makohale none nta munyempano n'umwari mwese yabagiye usanga ari byo kudendekeranya je ndakubwiye ko nakuriye muri kohale mu nyuma papa yari umushazangendo yarimbana na ba Filipo yabandije bandagije urukundo papa yari umushante mu bashazangendo papa muto akaba umusoliste Etienne ni gifamily rero umva ni famille cyabonye ubonera ni je kugira amenye guitar naciye wazi guitar oya kukivuza ndakize nkamenya no kukivuza umuntu anyigishe guitar ni papa mutoye Etienne kuravyumva mvuza guitar mvuza batterie mvuza iki ego uraje uratanguye umuzika gutangura umuzika vyagenze gute byaciye mu ihenzira uvuye muri chorale gushika nawe umva ko utangura umuziki ahanini byaciye mu ihenzira vyagenze gute habaye iki mboje kugira ntangure gukora sekira icambere vyoba vyava vyambere yari impano yanje ikigira kabiri bivanye nuko kuntu rero ubuzima tubayemwo bwa mbere nagiye mu bintu byo gukina umupira by'umupira biranga ngo cyane ati sasa ko mvise impano zibiri nta kuntu no kwihatira mu kintu kimwe kandi mbona ikindi nsanga rero nagiye muri musique ndakora mu nyuma campura rero nibi bijanye n'amakaraoke live music candara abantu ubuzima nari mbayeho nari nkiri umunyeshure nije nibeshejeho nije nategereza kwigaburira kwiyambika kwigisha ndavuga ati mbo ndibuka nasengera kwa Johnson cyanagira muri kohane ndababwira ati mbo jewe bivanye n'ubuzima mbayemwo niki ndahagarikije gatoye kuko sinawofatanya ibintu bibiri nguve hariya muri karaoke hamejo tuja kuvuza kandi mu rusengero ndavuga ati jewe rero ndagiye gukora musique baranahuye kubera bivanye n'ubuzima narimwo umwana yigisha umwana yibesheje umwana basaba rasyo muhira urumva ko n'umuntu aca gutahura cantangura rero kari aba ibintu vy'igenge amavyo by'abavyeyi bavuga ngo unuje muri ibi bintu banga ushaka kwisanga handi hantu ngushaka kugenda ukundi kuntu tukibitangura byarabaye nk'uko umenga tugiye kunywa abantu tugiye kuba abantu wa rumogi kuko ndibuka twatanguye kwanza na Wonderful Boys turakora Wonderful tukorera ko indirimbo ya mbere twayikoreye kwa Kirimbart hari muri 2006-2007 niho twakoze indirimbo ya mbere tumaze gukora hakora hari bajya ba Romeo ba Pasi bari hajya ba Seti ba Obedera ba soliste bahajya tugere tukigenda bro abantu amenga twe tugokora clip ndake si ibi bye ubona bajya batipe ubona nga winjiye muri studio ushikira muri studio mu producteur ari VIP ba Joel bande kera yari mbanga bro bajya batipe ba Romeo hari ikintu bita kwanza contrat de travail bakaca bakwandikira ati sasa orgame ni amande ya 20000 orgame wiyenze gusuka ririmba aho nyene warashobora kuva muri studio indi amahera yaheze wari hiye indirimbo
kuko imbere yuko bagwa rendezvous ya mahera wamanza gusinya iyo contrat. Iyo contrat rero mu gihe uriko urarimba baraguye ati wabonye iki ikukoze kivara ya mande ikoze kibaga ati mahera yawe rero araheze ibikere rero bisaba kuzoriha yandi kugira tuguye yindi rari bwa tusanga ukoze ndirimbo nk'amezi 3 cyangwa 2 mugabo twe byaratworoheye nta bintu vy'amande vyabayemo kubera twari dusanze ari ibintu tumenyereye. Ego wala se ninde muri live music wala se ninde muri solo muri Sekira sasa ivyo kintu rero kiratandukanye cyane. Nico usanga kiriko kiraba intambamyi surtout mu baririmbyi benshi. Iyo umuntu avuze ati wala se ninde muri abaso muririmbyi kanaka ninde muri live music canke na Sekira tugiye muri Sekira nico kimwe kubera yose ni sindirimbo mpimbaza amana. Ariko tuce tugaruka zica zitandukana ku bakora live n'abakora playback. Tuvuze abakora playback ni babandi bakora career solo, hakaba harimo n'abandi bakora career solo bagira na live. Hacaza nundi mugwi ukora makahaoke gusa. Jewe rendi mu mugwi ni migwi 3 urumva ni migwi 3. Jewe rendi mu mugwi ukora karaoke live music nkongera nkakora na career solo. Urukora vyomba. Hakaba nundi akora career solo yonyene atavuza karaoke. Mugabo gasanga mu masho akubita full live. Uyo muntu abarinde none yo aca yitwani nukuvuga uwo muntu nukuvuga akora vyose arakora live music karaoke agakora career solo yiwe akongera agakora na concert yo kabali live nivyo rero twe dukora. Wala se yaravyiza canke n'impano byagenze guteguye isange muri karaoke mbo Jesse na karaoke nakubiye ko nagiyemo kubera ubuzima ya irahemba nko ndahemba rero maze kuba ndi muri style yanje ya live navuze ati mbo reka je nkurikirana umwuga niwo nshobora kubandanya neza. Canangura rero karaoke ndakora uri wamaze kuja muri studio ukore muri studio muri ngo dufise kwanza album nani ndavyitiraniye sorry wonderful dufise album twisa amahoro. Ya album twagomba kwikorera 2006 ku Kirimba Art haca babije ibintu by'amarandevous nibiko umwanya muremure tuja kuyikorera twitangura 2008 gushika 2009 tuyikorera kwa Bright Local House Bright Local House kwa Bright ya Mikari Domizizi Mikari Domizizi tuca tugira lancement officiel yayo tweguriye ku twayikoreye ku Kazuba Center tuca tuvuza full live mu kuyisohora muri lancement ya twavugije izo ndirimbo zose live full live. Igihe tumubwira Bright ko tugomba tokore full live yavuze ati no mwe ntavyo mwoshobora nawe ati bizokunda ni sawa turabizi turabimenyereye. Tumaze kugira rero ama repetition ibiki ehana turakobita umuzika abantu batuvugije naba babu yari kuri piano hari undi umuhungu wabo na Aaron Tunga Daddy yavuze solo yari kuri apana Daddy Mali barundi mu dada ba Canada yari umusoliste guitariste abamije aba Grammys cingane bo bari kuri nuza kuta Bright niwo musi yavuze ati bro ubu ngiye kubashigikira muranyemeje uravye n'imyaka twari dufise nico gihe mugabo tukumva ko dushobora gukora full live. Ni ikintu cari citeka cyane kuko nizere ko abamiziki bake muri 2008 2009 yashobora kwimbura ati jewe concert yanje nzogira full live. Yego dusunyima gato wonderful team kubera iki wala se we yavuyemo akabigihanga kabo umuntu akomeye cyane kuruta abandi niyo arazi kurimba cyane ese kubera ko atafashe ukuboko bajya abandi nabo batware muri live ko umva mwaririmba hamwe karimo mufise indoto zimwe. Ikintu rero cyo cimigwi ikintu cimigwi kiratangaje cyane ukuntu kitangaje nuko suko haba hari ukomeye cyane kurusha abandi kandi birashika akabariho n'utwara umugwi umugwi umuntu na equipe irafise umujweri gira ko umujweri abahetse umugwi rero kenshi benshi bavana kubera hari ivyo badahurije ko canke indoto ugasanga umuntu aragiye muri ico kintu akaba atari indoto yiwe cyangwa ugasanga ubuzima burabatandukanije umwe agiye hariya undi agiye hariya ugasanga umwe akoze ukwiwonda akora ukwiwe. Rero twe muri Wonderful kugira tuvane harabayemo ikintu kwanza vision ntibimwe
harabaye kutagira vision imwe bivanye nuko jewe nshobora kuba nshaka gukora nawe ushaka gukora. Jewe mu bisanzwe sinamye nkunda ya miziki ya puku ukunda live ngo turagiye muri studio gusa umuntu harumvise gusa ko twasohoye umuziki ko wasohoye mbera ndurabizi ko hari gihe ubu muririmbi cyangwa ukaba umustar mugabo ugasanga please usohora imiziki myinshi please abantu babona ko ukora ibintu vyawe nabi wowe kibaza ngo uri gukora neza kumbe abantu uko babereka kata kuko bakavuga ati none ko wewe umutipe amaze gusohora indirimbo zirenga 200 30 mugabo atandirimbo nimwe yiwe tuzi VIP tubona ibiganiro byiwe gusindura ku maradiyo ibi mugabo akaba n'umuntu akubwira ati iyi ndirimbo ni ya naka aje bati nawe nuwaye uyu nuwa aravuga ati umupeti cyangwa umuririmbyi iyi ni indirimbo yiwe gira kabiri akavuga ati wow kora neza mugabo n'undi muntu yihatirwa ugasanga no kumbe ntaramenya vision yiwe namwe ati mbo reka nce muri izi nzira reka ncaje nico gituma rero Wonderful twaravuganye umwe yaragiye agenda muri Sudan Mike ku by'ubuzima tudusikara na Walidu nawe rentwe dufise vision aho yari CP ntihabitahu aho yari icikiye ahubwo ntakimubona aho yari nga okay inigire mu muji ntaco wala se wale benshi baramuzi ni watwa asanze ahagarariye ikintu bise Ingo Live Band. Ingo Live Band ni iki yabayeho ryari kubera iki Ingo Live Band? Ingo Live Band ni umugwi ukora live music kandi wamufasha abaririmbyi benshi iyo baje ngaha mu Burundi kubakira kubavugiriza live n'abaririmbyi benshi ba The Ben ni benshi ba Chameleone ni n'umugwi umaze kugira amahirwe menshi kuja ku ma stage hajemo ibihangange gukora live music ngaha gukora concert ngaha mu Burundi. Sasa Ingo yavutse hari mu mpera z'umwaka 2018 je nari nsanzwe ndi mu mugwi naraciye kwa Nelson Ndungu muvye benshi baramuzi mu musicien nga Nelson Ndungu twarakoreza Burundi bahita gute Burundi Paras kwa Rudi tuva hajya don't worry enjoy byo kumutana kwa Max expensive tuva hajya tuja muri tuja gukorera Havana hajya twavugizaho jeudi ya twavugizaho jeudi mva hajya nja muri Biso na Biso mva muri Biso na Biso ari akumtakura ya nje hajya ni turavugiriza cyangwa hajya cyanja mu Rwanda kuri Maison Noire twavugije Foko Hotel Maison Noire zicyatsi n'izari bwatangura mu karaoke twavuza kuri Foko Hotel tukavuza na Wax Club na Fantastic hari 2013 hari 2013 cyogiye mu nyuma rero mvuyeyo maze kuvayo candagaruka nga mu Burundi ngarutse nga mu Burundi ndibuka ko nariko ndaheze ishuri ndavuga ati no ko bigenda kose zishobora kuguma muri iyo muziki ndaheze ishuri tuca dukora za 2014 2015 tukora za Biso na za One People kwa Jack Daniel basenya havumye vyatare tuvaho tuja nga kuri mu Ngagara hano bita kuri ashandaye bahita gutiriko ndahibagiye tabagiga akabari kari nyuma ngaya nutse umanutse kuri sakamani tasakara ni 4 niyo mukabondage naho twahavuza mu zagihari naho nyene za 2000 combien tuca tuvaho rero mu nyuma tumaze gutembera mu bubare bwinshi kandi twavugirizamwo haca baca baturondera kuri Campero mugajo gihe Ingo ni ari bwavuke tuca dukorana na Babu umudiho groove tumaze gukorera umudiho groove tuca turavuza umunsi twavugije rero haca haba ikibazo cyo kuba serie hari ikiraka cha Mushenge yarafise muri Asiatique kuri Medina cuguru Medina kumbe twaje muri nuze muri Campero abaratubwira ati muzovuza jeudi vendredi samedi dimanche mugabo duhejeje karakora turone ngo yacavuga ati mbo tuzoca dukora ati ejo tuzovugiriza kuri Medina je navuga ati none tuvugiriza kuri Medina gute aba bantu tweje kuvugana bubatse podium ibiki urumva twabigije ko tumenga tubaye bihembwe ngo nibikunda bo rero muri tuza turabigira mu muteka turavuga ati mbo abasigara kuri Campero basigare Campero abaja kuri tujana
cece navuga ati mbo je ntangorane nibe cece navuga ati jewe nguma ngaha kuri campera kubera sinshobora guhemukira abantu twavuganye acha na Korea acavuga ati jewe je nanje ngumana na Wallace na Olicent yaje mu nyuma yaje muri ngo mu nyuma na Kakeri yaje mu nyuma muri izo affaire ntibarimo yari nasigaranye jewe Kori hamwe na Arthur Bate na Ber Nice menga na Ber Nice. Sasa ico gihe tutatugira ikibazo rero nta mubaziste dufise nta mu pianiste dufise mugabo je cyandibuka ko sinzi pianiste twakoresheje Vendredi na cendondera aba musiciens cyabwa ati sasa irerera kuvuna muri Srabai band kuko twari dufise studio yitwa Ingo Record tumaze gukora turakora cyane ababwira ati rere jo mu gitondo Vendredi twaciye tugira repetition tuca tugira repetition kuva saa 2 gushika 18h niyo gang dufise karaoke ya 19h tuca tuvaho tuca kwishanja tugaruka muri karaga twakaniye sana ewana gwera uwo munsi rero camamagara Landry BCB asige muri BBC muri BBC ewana chef ni aje iko sawa manager ico gihe acaraza turafatanya umugwi turakora na Fidel kira togatazira buyengero ka Fidel abagitangura by'amasoro rero tutamubwa ati apa sasa tugomba dupambana urabona ko ari indi migwi ikomeye ico gihe tawubeshe numwe Peace and Love niyo yari hejuru gose nta muri nta turetse ibintu byo kubeshanya nta muririmbyi numwe yakora karaoke atifuza kuja kuvuza muri Peace and Love je turemera ibintu kira mu musicien wese kira mu chanteur avuga ati coma nkarima muri Peace and Love yari yavuza mu ba Amani ba Bravo ba Sefo urumva ba chance bari kuri beke bari yari genge nini ba bari barenze ba Bosco bari ku mabasa ariya uva ngo ati iyi genge kweri no iririmbamo cyo gere bice bisaba ko dukora n'inguvu nyinshi ndibuka ko twara turepeta randire kuva saa 1 gushika ku mugoroba misi yose Valende gushika jeudi turiko turarepeta tukateka bagateka ubugari hajya n'amasosisi mwaka remo bati twebwe dutegereza gukora turakora rero kuza 2018 ngikira sara campero azi yari vibe imwe y'ubumesho niho rero bajya batuse yavuye mu Rwanda kuko bari bagiye bicagiye cibibazo byo mu Burundi caragaruka avuga ati jewe bisa mu mpakazi arabwa wewe ndakuzi kuko tuse nari yari yahora aza kuri Biso na Biso 2012 bari bafise menga bende yabo n'abatipe baririmbana ba Benfima tusi baza kugira amarepetition y'abasaba karambuka kirake sasa baby mugo ntari bwa makaraoke ntari bwatanguye gukora karaoke mu nyuma rero caraza aja mu Rwanda avuye mu Rwanda araza amubwira ati bana gengi komeye gose bateri nabo bavuye muri Primusique bamena muri group ati kera afise Imana aririmba neza ewana kera hariho yatawe kumugora ngo je na repertoire mvise watoya wetekana bya repertoire tofise ijwi gusa ko ibyo birakwiye ewana kandi amushimira cyane n'umukobwa mu mezi nk'atatu amezi 2-3 yadutangaje kintu cyose no baravyibuka bavyibagira gute okay tukiraho nyene habano ndacaza na Joel acaraza okay tukiraho nyene wale amateka ya Ingo cyangwa amateka ya Wallace ni maremare bivanye n'ivyo twumva ku bantu nitwobiheze ariko ndifuza kumenya mbega ko hari abantu bamwe bakunze guma ngo Wallace umuhungu wa general mu muziki umuhungu wa Lieutenant General Adolphe Mani mwakire bamwe twarababaye benshi abarundi twarabuze intwari ariko reka tuyage gato imigenderanire ya Lieutenant General Adolphe hamwe na Wallace wali bari bahuriye kuki Wallace yahuye na Mutama ryari kuri kibavuye bampamagara ngo umuhungu wa general byari bimeze gute byagenze gute dutera inkuru gato Mutama kwanza hirukira amahoro hari hose je guhuza na twahujijwe no muziki ntiyaranzi ntihari nta bintu twari duhuriyeko ariko mu nyuma baje kubaka hajya iwabo n'abantu twarakora ibikorwa rusange byo kuhubaka
kuhubaka turi hajya twese mu nyuma rero tuca dutangura gutegura amasho yahajya ijewe ndibuka umunsi wa mbere kugira voilà duse nk'abahuye nyene tume yumvise hari indirimbo yitwa Matayo yitwa Matayo ivuga ibintu vyabaye vyakahise yo Burundi clip sasa rero arayikunda ayikunze rero urumva mugabo yari iwacu yari muri album sasa kujya kuntu bavuze indirimbo umujehari aramuga ati burya sinzi umuntu yabagije cyangwa ati burya rero nyene iki ndirimbo ni burya no twatangure ko kurumva twarahaza twamuga uryaba yarazinanye n'abantu benshi batanu kugira jewe bitube close cyane byasaba je nivyo sinayumvira ko byose byobuko nyene ivya bintu byo guhura na Mutamu kabwira amahoro urumva umeze neza kuko uramuzi ujya ntaho mwaho si ibintu birege yarakunda abantu mugabo ubugenzi bwiwe bwasaba kariwe abakwikundiye canke bamuvise ico muhuriyeko canke abashefu nka mu nyuma rero maze kugira turategura concert ya mbere aho no rugaje muri ingo warukiri rugaje muri ingo aho ari kera aho zari kera za doje kubaka za 2007 2008 2009 dukora amashow hajya ba Fizo baza hajya ba Blati ba Bidondo ba Rarijo bande sasa rero mu nyuma tumaze kumenyana n'imigendanire yaciba turakubitiye concert ya mbere ubona turuduze haruziro abantu harakubita cyane mu nyuma rero gushikana dusanga ama contact mbo tuca tubaho hajya nk'abana biwe nyene habaye ikibazo yica akavuga Mutama rondera baririmbyi turyoherwe uriye giruku zana ivyuma ejo umunsi mukuru kanaka urumva cyane turuva rero ibintu byose vyaje bijanye na musique ndabifisemo uruhara runini cyane buzoragoma ngo umuhungu wa Mutama mbo twari nk'abana mu rugo mu bisanzwe niki kintu woba wibuka ku muziki w'u Burundi kuri nyakwigendera Lieutenant General Adolphe nuko yakunda abaririmbyi n'abajwere akantu kamwe woba wibuka ko bakabaye gakunda umuziki ko baragake ikintu ca mbere je cangize cankoze ko ubwa mbere rero nari nkibona amahera menshi mu muziki yigeze kumpa imiliyoni 3 ngo genda uteguruza n'ivyuma muri kiriya gihe hama hageze ko show itanguye iyo video ndayifise nzoira abantu aca tubwira ati kubera yishombo namwabiteguye neza acazana amacupa abiri ya whisky ku muryango aca ati umuntu wese yinjira muze kajya kanuze kamashote muze muramusukira cyatubwira ati abakiriya bose winjiye muze muramusukira shoti bwa urumva ni bari gukwiga bose urumva cyari bari bajya barishe muri VIP ashitse acambwira ati indirimbo muza guhera ku ndirimbo yitwa Umpori ya Christophe Matata niyo ndirimbo mbere ko araduga kuri stage aratambara do amahere biki ico gihe na Fizo yaraje muri iyo show yarari yambaye costume ya noir baramugabira n'amahera menshi baramugabira n'abamutamba bari bavenira niho bari bamutaka amahera fari yazame turavuga ati kubazi ni ibintu ndamutama bo reka tuvuge gusa Imana ishishikare kumugirira neza kuko nta muntu yinuba numva warobegwa muri yage warobeka yari mu munezero birati babaye ivyo mwinwera babaye ivyo murya turyoherwe twararonse amahoro akunda kuvuga ati amahoro twaronse irifo kutuya yerekana ko tuyafise ubona ko twabuze mu muziki wacu twabuze ndibuka ko je nari muto cyane ariko narabona byinshi yarahuza abaririmbyi basadwe bwa mbere namubonye je kwa Mutama mbone wa muntu ugize amahirwe yo kumushikira gusa gatoya ikibazo cawe caba gikemuntu abamagara kwa gaje cyangwa umuntu akujana ati mzee uyu ni naka gusaka ku present ati uyu ni naka tayari Bidondo bande yarabahuza abaririmbyi benshi ba Masuja rero bamahajya yo bakora amashuhajya ba ideologie fisene ego Imana imwakire Mutama wacu ndibaza yuko tuzosobanura tumusengera hama ibindi navyo Imana
Imana irabibona. Ego Wallace tubandanye karagaciye mu kugira dushobora kumenya byinshi. Okay, Ingo Life Band rero Wallace watanga kumenya ryari ko mwamaze kuba hit. Wamenye ryari ko mwatanga kumenyekanye. Niki kintu cyakoretse yuko Ingo Life Band imaze kuba band irenze? Ikintu ca mbere Landry kiretse kwiyemera uri kurakora neza uranabibona. Nawe ujya ko muririmbyi akora career solo hit song urayumva. Sasa rero twebwe kubera ko hari abantu baturuta cyane imbere warabona ubwinshi bw'abantu ko uko iminsi igenda ingenano biyongerekana muri ako kabare yuzuza misi yose hama hakageraho abaririmbyi canke abamizire bifuza kuza gukorera muri band yabo Tubona ati bana turiko turakora ico gihe twarakoze ntawe utabizi gisagara ngaha mu gisagara ca Bujumbura utaciye muri Campero 2018 2019 wabona umenga nukuvuga abantu baja mu yandi mabwate zahe naye ntiriwe ndavuga ariko barinze kuva muri Campero. Ego. Okay, turagiye kugira ngo ijanye na Chameleone, Jose Chameleone na Wallace bahuriye kuki? Ku kazi. Kuri ki Wallace bamuhamagara Chameleone? Bo je nibaza ko mu bantu batangwe kuririmba indirimbo ziwe ngamo. Bo unsube nyuma gatoyi abaririmbyi benshi b'u Burundi. Twebwe hariho strategy twakoresheje ahubwo nari ndavyibagiye kugira dutobore basi umugwi wacu. Sasa twebwe karaoke za kera havuzwe indirimbo za kera nk'amasrowe cyane. Ugasanga karaoke yatangwe 19h gushika saa 5 baracavuza indirimbo amasrowe. Kira cyane avuga ati sasa twebwe ifoko tugira ibintu kwanza bitandukanye n'ivy'abandi. Sawa. Tutavuga ati mbo ubu twebwe tusamaze kuza naba Kateri nabandi twavuze ati okay wewe tuse ubwo mumanze ukora indirimbo z'ikizungu nyinshi tuvuga ati okay nawe Kateri ugomba ukora indirimbo n'ibizungu n'ibiswahili bivanze tuvuga ati nawe Wallace je canja mwirege zara Kidube za Babu Marley canja mu ndirimbo za Chameleone ukura vyumva tuvuga ati sasa mu ndirimbo zivumye nta ndirimbo nimwe zoducaruka indirimbo ikimara deje umunsi umwe gusa umunsi wa kabiri uje muri karaoke wacu rero tuca tuzana ibintu bisa nuko umenga karaoke yacu iri variete urumva twebwe Diamond akubise umuziki wabukubise muri karaoke unuzeye aho yiwe mu banyi bakubise umuziki wabuwumvise urumva wasanga umuntu wese aje muri karaoke aronka kirya kintu kituma zogaruka yaba ushaka imiziki y'Ikirundi, yaba ushaka ukunda imiziki y'Igiswahili, yaba ukunda imiziki y'Ikiganda, yaba ukunda imiziki y'Igisauza, urumva rero Chameleone cabaniguye yanje no muri rimwe wa mbere nkuru kisha kiravamo ujya n'umuntu wanje byaragiye wagiye uramukunda cyane ndetse birashika ku rwego rwaho birashika muranahura cyane cyari bimeze gute? Bo jewe ubwa mbere je numvise bandondera barambwira ati Chameleone agomba aze mu Burundi dushaka ari wewe twabatubwiye ko ari wewe ushobora kumuvugiriza cyo indirimbo ziwe ndiba manager we niyo yampamagaye turavugana byose uko vyogenda ama repetition kubera ko hajyo yo wumva ikintu ntuba ucizeye aravuga ati sasa imbere yuko muri ko murarepeta uzoza uramfatira utu video mundungikira ndabe ko birisi turakora ama repetition turamurungikira avuga ati sawa ndabona ni sawa aravuga ati wana je ndabona ni bien ntangorane ashitse rero avuye kuri airport yacaza muri arena ngira vyibuka acumva indirimbo ya mbere ya kabiri avuze ati bro nta bindi bintu okwirirwa ndagira ibintu n'amahoro ati muramfuse muca murakorana gushika n'ubu rero ubucuti buca bubandanya uko nashoye urabona yakurikiye ubwa kabiri yavuze ati ntataririmbye ntatashoboye kuririmba kutaririmba ngira harabo bisigura je impamvu ataririmbye ntayo nzi neza ego twarabonye nyene icubahiro ramoye mubonano yasavye aravuga ijambo mbere ya nyene icubahiro ku munsi ukurikira tubona yahawe umubonano nk'umu bantu bamwegereye nimba ivyo batari banga
mwamuzi ivyo yazana nyene icubahiro mwamuzi ikintu nyamukuru Chameleone gituma gushaka nyakiri ngaha kiretse byatwumvise mbo urabona inyuma y'ijya concert y'Ingozi Chameleone yarasubiye mu Buganda asubiye mu Buganda rero mu nyuma agarutse mbo ni sisi ntibikiri banga ntibikiri iki yaraje kugurira radio ngaha mu Burundi aje kugurira radio ivyo urumva niyo mubona yasabaye n'umukuru w'igihugu yaranabivuze na logo yarazerekanya yereka abantu abari hafi yiwe ya naje yaranyeretse muri radio ni radio aramwereka Fariaz areka nabandi bantu mbona ibintu biri official okay arabimwereka byose tuje kuri The Ben na The Ben mwaramuvugi maze kuvugiriza abaririmbyi benshi nka Ingo Live Band mukabavugiriza umuzika mwiza kandi bigakomera kandi barondera Ingo Live Band sivyo tukiri ngaho turafise Chameleone turafise aho twavuye tukiri bato kugira twiteze imbere twisumire tuja kuririmba live turafise Chameleone twakuze dukunda turafise kandi na Big Fizzo muri Kaherso yaduhaye hit ya Chekecha ariko kandi Kidumu ninde kuri Walase Kidumu avuziki Kidumu jewe mu buzima bwanje ndamuravye kiretse ubucuti gusa dufitaniye kiretse ubucuti nibaza ko hari abantu babiri ngaha ari generation ziragenda ziratandukana sivyo twebwe tuvuze ngo generation yaba Chancho Hamisi naba Nick David twebwe ntabo twabonye twumva imiziki yabo nibaza ko ata muntu numwe azi akunda ibintu vya muziki adashobora kuba atazi n'indirimbo imwe ya Nick Davis canke ya Chancho Hamisi umva ni indirimbo twumva mu maradiyo mu mateleviziyo mu rundi bugura umva ivyo twategeza kuvyisangamo mugabo rero acaza generation yaba Kidumu nibaza ko Kidumu ari haruguru gatoyi nabayaba Matata konye Kidumu rero yaciyaza nk'indi shusho nshasha mu muziki urumva ni go rugero twebwe tubona twabonye n'ubu tucigirako bro Kidumu niyo muririmbyi wa mbere ashobora kugira ati nizere ko ari umuririmbyi wa mbere muri generation twe twabonye ashobora guhagurutsa bende yose bakaja muri tour muri Canada sasa kiretse ubugenzi rero tuba dufitaniye Kidumu n'umuvyeyi wacu muri musique sirta abantu dukora live n'abadakora live ni ubwo rugero rwa mbere rwiza muri karere yawe nawe yamaje je muri karere yanje afitiye byinshi amaze kunkorera Kidumu amaze kumpa amashow menshi mbo novuga ko mu mashow yose amaze kuza kugira ngo abatari kumwe na Boda Band ibisigaye byose ari je ndabitunganya ambwira ati Walase nzoze tarekeze nizi rondera abamiziki nuko band yawe tuzokora indimizi nizi siho nzoba ndi ibintu byose bifate mu ntoke abifata mu ntoke kagenda neza cyakambira shika ndatoke genda ugire check sound ndakwize ivyo ugira byose jewe ndaje nuko nkabitunganya byose bikaba ku muntu ego experience iri ndende bimaziki umuririmbye kumenya kuririmba live ko wumva ko live cyangwa karaoke ari ni secteur donc ni mbo Jesse ibindi bintu cyo mbaje nk'icyo ikibazo ngo bimaziki umuririmbye ngo kuririmba live cyane chavuga nk'umuririmbyi atiyumvira kuririmba live ntari mu mbo sinovuga ngo ntari mu muziki ahubwo azorabe neza ivyo akeneye kuko ubu n'umurapera aragera live umuntu amaze kuva mu irantu zavo nituzokwama twemeza abantu ko umuntu azokwambara yitegure ariho ibihumbi 50 canke 100 VIP aje kumvireza playback bro kibari nakubona ni problem ni kibazo twovuga isi yose ubu bakora live kanini nite ko muririmbyi yavugije live kuko nawe randiro horo uririmba live cyenda bamenamwe none wumva benshi bari babi none wumva umuntu uno musa akubwiye ngo jewe ndumustar yego n'umustar nibyo barakumviriza ku radio washika hajya kuri podium n'indirimbo waririmbye kananira gusubiramo bigakunanira nico nikibazo ego wale mwanya uri kuradusiga kubera ko amasaha Walase n'umuntu abagoye gutora tukamutuye amasaha adusize cyane ariko nibaza neze ko byinshi ko turabiyaga carrière yo tuko turumva byinshi bitandukanye bimwe yagiye cyangwa n'ibindi abaririmbyi ba karaoke mufise impano ariko bikunze kurangira imiziki yenye mudasohoye imiziki bamwe baririmbyi barabihevye bafizo bari mu makaraoke ba Thompson bari mu makaraoke baba bakavuga ati ngo bandi bababonera ku icupa rya 2000
fatira abantu ninde yoza kugura muri shaka kubonera kwicupa rya demi aje mu kabari muri bindira kubona umuririmbyi niyo bariyo mpamvu mudashima gusora imiziki yanyu cyangwa ariko Jorandi we nakubwiye ubwoko butatu bw'abaririmbyi tugitangura nakubwiye umuririmbyi akora carrière solo agakora na karaoke live music akagora na concert za karaoke za live music ya urukura vyumva hakaba n'umuntu umuririmbyi umwe akora playback atashoboye live ategerezwa kuguma muri bijya nyene vy'iwiwe hakaba n'undi ari umustar cyangwa umusuperstar adakora karaoke mugabo avuza live music mu makonsere yiwe sasa ikintu gyari n'igiki mbera ndurazi ko karaoke iri mu bintu vya mbere bihemba neza kino myagute ntabwo hame kigira kabiri karaoke ni kimwe mu bintu biguha experience mu mwuga wa muziki ni kubeka abarinzi benshi muri karaoke mutigera musora imiziki mbo je nibaza musha mubihe jewe nka target yiwanje twe urabona turi babana bavukira hari iwacu mu Kamenge n'ahandi sasa kuza kwemeza umuntu wo muri ville we kuri umuririmbyi wa atari biragoye ivire yacu urayizi sivyo tufate nk'ubu jewe ndagiye muri studio ndasohoye mu ndirimbo ncenda yizana mu radio papa barayumvirije nivyo hari n'abayikunze mugabo hariho umuntu bigoye kumwumvisha ko nzomukorera concert akuzuza kandi vise hit kandi nabo baririmbye usanzwe bazi bari hose bashobora gusama mugabo mubwi ati tumushire muri akavuga ati sha uyu mutipe nahagira biragoye urukora vyumva ariko iyo umuntu maze sinzi ko maze kubona ko hari umuntu ashobora kuba mudahuza ariko muyazi rya mbere irya kabiri ugasanga umujama wamwiyumvise musigaye muri abajama sivyo umuntu rero umuntu muhuriye umuntu akubonye muri karaoke uno musi umubwiye ati ndafise concert aramaze kuza kuraba karaoke yawe aramaze kuza kuraba concert uvugijemo yaba kuri te muzukuru kuri bo ejo ni wakora album avuga ati ni naka navyuva kuraba ati ewana jewe nzoca kumushigikira umutipa arabizi umutipa aranyemeza cyane urumva ko nico gituma nabajya badakora karaoke bari bakwiye kuvuga ati sasa byaramaze kubinsaba kandi tuzobikora kandi baba star nga mu Burundi bakwiye kuvuga ati sasa ahubwo reka bajya bajama tubiyegereze naho je nazoboneka kuri stage mugabo nze ndaja mu repetition banyereka indirimbo yanje no iririmbo ko sasa ngora ni wacu nga mu Burundi ahi wacu mu baririmbo tumanza kwishiramo ko twabaye ibihangange ku ndirimbo imwe cyangwa izibiri sanga umutipe yamaze gukuta amatatuwaje agera hariya ewa ni panari gera hariya ku gisusu ewa naduze kuri stage tukavuga ati umutipe agomba twice ndake mugabo gacuraba apparence yewe n'ibintu aciye serve abantu kaje bati uyu yaje vyimbuku niwe turirimbiye ibi bintu nico gituma rero karaoke ikintu kibabwo n'ikintu ciza gisaba ko twese abaririmbyi rwe guhaguruka none ba King Saha mu ntuze ni bakora ama live Chameleone ni King Saha yakora live yakora karaoke aba bantuze ba Wiz baje barace mu bubaraga bwa ati nipe nimbe ntaco bigutwaye kuba abantu bazi ko bishoboye ngo nuko banywenzoga ya Demire ngo ntibazoja gukuraba muri show iteguwe neza no ahubwo bemeze ko bishoboye ucuba umustar urimbe za nimo kumara avuga ati uyu ni yateguye concert mama yanga tokubita live music kurushaho azoza arimo aza kuvuga ati reka nje kumviriza wa mu bro kabisa wa mustar wanje hararenze asange kuri stage wamwambariye neza tatuwaje zigarara kumbe kabisa wala se turize kandi ndize ko turamenya twamenya byinshi two turiga no kuri kandi kiri ikintu ciza cyane wala se karavuga ndabutsa yuko umuziki uri vast umuziki ni munini umuziki uri ugizwe n'ibintu byinshi kandi nuhera bro nuhera kandi urimo abantu benshi kandi bazoze barihagara ko gutyo ahubwo abarivye bandi muri abastar ahubwo murarenze mufite amafaranga menshi nayo ko mwese muyakura mu kintu kimwe kandi umwe wese afise gwiyo kandi ikindi kintu urandira ikindi kintu abaririmbye bomeye urazi ko arabaririmbi jewe ndaza abaririmbye batanguye mbona baravuma ubu umubaje ati wewe wahuye n'ikibazo nukinyabaki wangu nanje ntavyo ndone bakimpa amasho bisigura rero wewe ebana ngo yivire ntuyizi none ngo barakora ari gusanga ikibazo kiva kuri bo nyene kubera batazi ibintu byabo nyene bashaka kubijana
wala si umwanya uratujanye tuzobifatira ikindi akajambo kamwe ku bakunzi b'umuziki mbo akajambo kamwe je novuga mushimishikare gushigikira abaririmbyi b'u Burundi hari mu cyangwa ngo ibito bitabye wabo tubitabye wawe bivuge yabibyeje ubwo gitabye wawe bati gito gitabye wabo twafisizi nanone kandi mukurikirane wavuri meya w'umuji gifi kinini kiri ku mucanga wangu kiri ku nkengera z'ikiyaga cyo ngudukoranya ndunde kuva kare akoze ibiganiro bingahe ku munsi uvuga ko umutana ni gwa TV mugende hariya mugereza bayita sabone subscribe cyangwa sabone is the same nico kimwe ururimi rwaratwishe naho mubwo ati muntu ngo fyonda kuri gakenge cyumegani wizi mumushigikire rero mushigire umuziki w'u Burundi amanatwe vuba nzobahikiye murakoze cyane ndarakwibutsa kandi ko wala sene yatumye indirimbo babisohoka no yanuye aduhano yatubwiye ati indirimbo ya Rino G4 ko indirimbo isohoke no yatumye c'est la vie yamuciye mu matwi umuntu afise arafise ore musicale arakunda umuntu bijanye n'umuzika bizi kabisa kandi biba birenze tu nawe yiboreza abarenze kabisa rero mumboreza mugaza mukabarako je ndabakunda cyane guse rero behind the camera ni Yves Balio dufashe kwa masana macha bashikira ameze neza je uri Andri Promora ndabakunda cyane ja bless yeah wallace